numugwi twabonye wahejeje saison bitameze neza muri La Liga ntibatwara igikombe muri Champions League ntivyagenda neza muri Coupe du Monde Club bari baje ati basi dukosore ivyanse muri saison tuze ngaha dutware kino gikombe navyone batakuwa amazi barataha bakuwemwo n'umugwa Paris Saint-Germain ariko baravuga bati twarabonye aho twagwaye twaradamenyesha mushasha twaraze abakinyi binyuma bakibo hagati turikomeza turaraba yuko vyogenda neza abantu bati Real Madrid ngira ngo tuyitege ku nguvu zidasanzwe ariko nyuma yaho twumva hari ibindi bikurikiye twumva hariho bamwe bavuga bati nubwo twabonye ibi turashaka yuko haza nibindi turumva ibimwe bavuga bati hari umwe mukinyi agiye asanzwe akomeye ubwo mu bakinyi yari muri dere muri Real Madrid suundi ni Luka Modric capitaine aragenda nimero 10 ziyo aravuga ati mbe bashana disigirende aravuga ati ndayisize ngaho Real Madrid irabiraba ati uwo twoyiha ashobora kuyiheka ashobora kuba ayivugira imbere y'abantu no mu kibuga ni Kylian Mbappe uyu nawe niwo tuzi ko mu mugwi wa Real Madrid hariwe ari imbere ari kwisonga mu bahe mu mafaranga atari make rero habuyunda arabiraba aravuga ati uko biri kose naje ndifuza kuja ku rwego rwiza muri Real Madrid nakatsinda maze kubaha ibitari bike ndume mu bakinyi ngenderwako muri Real Madrid aradodora abwira ati Florentino Perez nanifuza yuko naje mu gashara kiwanje ko kwisununura kaja kuri urwego baramubwira bati wewe ibyo bintu biragoye reka kwanza buragiye hariya muri vacances ariko banaye bavugana urazi ko bakiye bafise abaserukira baravugana bamara iminsi bavugana ariko ku munsi wejo niho hagiye arasohoka amwe mu makuru atandukanye bivuga yuko Real Madrid yavuze ati twebwe uyu mukinyi kumwe ivyo ashaka ni ibintu bigoye voire même bidashoboka rero bikavuga ko Real Madrid ishobora ndetse no kumushira ku isoko kugira ngo irabe yuko yozana abandi bakinyi kugira ngo ikureho izo ngorane zihari turazi yuko ari abakinyi mu myaka yahera babasaba nk'ivyo barabahekira imiryango nka Cristiano Ronaldo murazi ko bivuga ko ati jewe nshaka kusa yumvise Messi yari yamwongera nagashaka kwamwongera mu nyuma ramwereka imiryango rero Vinicius niyo nawe araje arabwiye ati nukuri nanje ngirira akantu keza ariko Florentino Perez avuga ati wapi ntibikunda rero bikaba byavuze ku munsi ati uyu mukinyi bishoboka yuko bashobora kumushira ku isoko rero nashaka ndabaze kimwe iyo ngingo Real Madrid bishoboka yuko ishobora kuyifata nizihe ngaruka zaba nziza canke mbi zishobora kuyishikira mu gihe yo kwitandukanya na Vinicius Junior bo ingaruka zozo ntizobura kuko uyu no mukinyi do class mondial mukinyi mwiza aracari muto no musi Vinicius ari ku myaka 25 ukacuraba novuga ibihabaye muri Real Madrid imyaka yose ari muri Real Madrid kuva 2018 niho yatanguye novuga kuboneka ariko raba ino myaka yose igira ku 8 ni byinshi amaze novuga kuhakorera hariya ariko kandi nibindi novuga twomwitega ko muri imyaka yindi kuko A25 avec tarayiwe nivyo bari bike rero ucawumva nawe yuko icambere na mbere coza ari ingaruka mbi no guhomba umukinyi afise intererano idasanzwe umusaruro wa equipe nka Real Madrid nk'uyu unye Vinicius Junior kuko uno mukinyi nk'uyu unye uno munsi umusanze ku isoko ntari munsi y'imiliyoni 150 meme kuduga wanashima nta amafaranga menshi mugabo umusohoye muri ubu buryo kuvuga ati n'umuntu tutagikeneye n'umuntu dusohoye agaciro kiwe karatakara ntuza kumugurisha cyangwa ntuza kuronka amahera nkayo iyo migwi yotera intambwe ya mbere ikaba ari yitangura kuza kudodora kwa Real Madrid ngwije kurondera Vinicius Junior rero ico ni cambere na mbere ariko
icya kabiri wewe nka Real Madrid wagakwiye novuga kuba ufise filosofi yuko muri equipe yawe haba haguriyemo abastare bivanye n'inyungu kanaka novuga ukuramwo uyu numwe mu bastare wo butakaje kandi kugusubira kandi kumuronka wizina donc wa profile nk'iyinye ni kindi kintu novuga kitoroshe. Aho rero ni ku ruhande rwa Real Madrid donc Real Madrid yo guhomba no seulement novuga kuri Varane novuga yuno mukinyi yoba agiriye ko yoba itameze neza ariko kandi na Varane ajoute yaterera mu kibuga na blende yiwe hama ku ruhande rw'uno mukinyi nawe ingaruka mbi nazo nyene ntizobura no mukinyi ubona ko ibihe byari byiza muri Real Madrid ariko umubona abandanya ku rwego rwe tuzi gwiza mu yindi migwi nico nikindi kintu kumbura umuntu yo kwibaza ati mbega bizotera bitera intambwe nziza ku ruhande rwiwe kuko aho sohotse muri ubu buryo ko biri kose hari ibintu byinshi bimukorako psychologiquement iki urumva mateka kumbure mbega umukinyi nk'uyu unye yaharura ko Ballon d'Or novuga mu mwaka uheze ariko kandi bivanye n'imyaka mike yiwe umuntu atari atokwihebura cyane gose ku ruhande rwiwe yuko mu myaka iri imbere yotera intambwe nk'iyo onye ariko mu gihe yosohoka muri ubu buryo donc ikintu nk'ico onye nico bura ikintu nk'ico cyo kumusubiza inyuma ku buryo twomubura kuri ico kintu cyo cha Ballon d'Or nico bura byovana kuko byovana novuga naho yerekeje kandi aho yoba yerekeje uko bikose sikuvuga yuko hoba hari mieux placé kuri izo avantage za Ballon d'Or gusumba Real Madrid kuko no munsi imigwi iri ku rwego rwa Real Madrid yo kwakira uno Vinicius hama Vinicius akagera kuri izo ndoto ziwe akagira akabandanya novuga yitwara neza gushika na hata hokana Ballon d'Or ni Mikey ntayo urumva no munsi Vinicius ariko yo benshi bariko bamubonera novuga mu barabu kumbure kuko no mu ya Brazil uyu unye ku myaka 25 mu gihe yo basohotse nabi ngaho ntaco buza yuko hari abamukubise inoti fadika yohita yimanukira hariya urumva rero ibyo byose bihuriranye he bifundikaniye kuri uwo mugozi wiki w'ingaruka mbi w'iyaferi ariko kije ngaruka novuga ngaruke kuri bino bintu kumbure wabapfuye urabona je ku bwanje kuri Real Madrid kongera Vinicius Junior ndabona yuko ari kintu batokwirengagiza kuko uno umukinyi afise nawe nyene uruhara rudasanzwe mwiterambere rya Real Madrid nivyo ku ruhande rwa Kylian Mbappe sinanse yuko Kylian Mbappe ari uwahatari gusumba meme Vinicius kandi yobandanya afatwa nk'umuntu ari hejuru y'abandi kuri muri Real Madrid ariko Real Madrid il faut yuko bareisisa novuga kujera ubustare bw'aba bakinyi je ndabona byo byiza Real Madrid mu gihe uyu mukinyi bo mukonvenka bakamusigurira yuko kumwongera umushahara urushwa wa Mbappe hariho novuga inzitizi kumbure ku ruhande rwabo ariko kandi bakakimusigurira bamukonvenka yuko ahubwo batanga kumwongera ariko uko bomwongera kose nimba byogorana yuko yumva yuko bomwongera gushika ariko nibarenze ku mushahara wa Kylian Mbappe ariko basi wo byanse gose bamuhe nka ya Mbappe basi banganye je mbona kugeza bakoze affaire gutyo onye mbona byukuri yobari affaire ganya ku ruhande rwa Vinicius yobayungutse ku ruhande rwa
yoba yungutse ko yo kwisanta mu kibuga yuko atamusumbya no kurande gwa Real Madrid yoba yungutse kuko yo bigumanye umukinyi adasanzwe wawo akomeye cyane gose nuko ndabibona mu bisanzwe jewe mbona yuko kiki uru rugamba izi parti zibiri je mbona parti iri mukuri ni Real Madrid gute kubera ko Vini inyuma yo gutakaza Ballon d'Or yatwaye na Rodri Madrid baramubakinze cha bamushigikiye cyane bamubako uravyibuka niriya migumuko y'ukutagenda hariya nibiki n'amajambo menshi ico babigirira vy'ukuri bari bababajwe nuko umuhungu wabo adatwaye agashimwe babona ko yamerita kenshi urabona agatwara umuntu yatwaye Champions League nawe yari yakoze vyinshi muri Champions League bon ikintu ca mbere Madrid bari bababajwe nibimushikiye ariko kandi Alonso bari bazi yuko biriya bintu bishobora kumukora mu mutwe bakamutakaza nk'umukinyi urumva bari bazi ati iyo opportunity ahushije ngaha uburyo isi yose yabona ko ari we yarakuye Ballon d'Or ariko ntayitware abantu bararaba kiki bakavuga bati uyu muhungu ashobora kuzoza agakogwa ko niki kintu mu mutwe nico bamurinda ari amajambo yose uburyo bamugera ziriya nduru zimuji nyuma zari zigamije ico kintu rero haca hazi ijambo rya Real Madrid bavuga bati humura tukuri nyuma vuba tuzogwa n'amasezerano mashasha amasezerano azogushira mu bahembwa neza natwe tukwereka ko gaciro ko tugaguha Vini yarazi yuko ntatwaye Ballon d'Or ariko kubwa Real Madrid yarayikuye yarabibona mu maso ya Real Madrid niwe mukinyi mwiza isi ifise niko yabibona ni nako yabibwirwa ariko Vinicius yamaze kuza umuntu yitwa Mbappe afise amasezerano kuntu yayanegosiye niki afise umwanya bamuteretsemo Jesse mbona ko Real Madrid uri kuraraba ibivugwa Madrid ntiyananiwe ko iyo faturi ya mushahara ngo ifate Vinicius imuhe umushahara munini kurusha na Mbappe mbere ko atabimerita ahubwo Vinicius kuva twaye Ballon d'Or yananiwe gukorera ijambo Real Madrid yamuhaye ibyo Real Madrid yamusezeraniye yarananiwe kubikorerako kandi Madrid yamusezerana ibyo kugira ngo imugumane nk'umukinyi mwiza sasa Madrid bavuga bati impamvu yuko utamushira imbere ya Mbappe ubwa mbere bwa Mbappe yamurushije saison nziza yamurushije saison nziza kandi nawe n'umustare nkawe uretse ko Mbappe we yajazana ni nyuma ya Real Madrid mugabo ugwego gwabo ni rumwe classe yabo ni imwe umwe ni meilleur joueur muri Real Madrid undi yari meilleur joueur iyaje ava muri Paris Saint-Germain bose mu bakinyi batatu beza ku isi muri rusange nko mu myaka 5 nabo barimwo ukongeramwo Haaland muri iyo liste yabo uretse bijya vya Rodri vya Ballon d'Or vy'umwaka umwe nibi vya Dembele twese turazi yuko ya Rodri ya Dembele ntawo muzana kuraba barabikoze muri ino myaka nubwo bose atanumwe aratwara iyo Ballon d'Or mugabo ivyo bakoze n'uburyo twagenda tubavuga ubitandukanije na Ballon d'Or n'abakinyi beza muri iyo myaka nibo bakinyi beza Ballon d'Or bambe ntuzenye ifise rero Madrid si equipe ihubuka nka kumwe twabibona kwa za Paris Saint-Germain kiki ngo baze kuguha ikintu babona ko kigiye kukwica kurusha umva Real Madrid babo uyu muhungu yarasubiye inyuma cyane ino sezo iheze yarasubiye inyuma gose sasa no muri Mondial de Club bari bamwiteze warabonye ko nawe kwego gwari rukiri hasi Real Madrid baragomba gukoresha aya masezerano yiwe mashasha nka motivation yo kumutuma asubira kore Madrid yanse kumera nka wa muvyeyi umwana agenda kwishaka akagira amanota mabi aze akamugurira ikirato ciza nk'uwabaye wa mbere
nta mutuma asura gukora neza urumva nawe we ntaco bariko baraguha ntaco umuvyeyi abagufashije sasa uyu muhungu hageze muri no misi aragenda yiyagira na Florentino Perez umwe ku wundi atavyumuwaja agiyemwo uraza baje baragumura rimwe na rimwe bagenda baganira ari babi aramubwiye turazi ko ntakwanga nakubaye hafi mu bihe bitandukanye vyiza na bibi yaba bakubwira ngo Florentino Perez kuva yabaho amaze guhaguruka muri tribune incuro zibiri zonyene ora hamwe haba ikintu gikozwe na Madrid muri yabwuga mu bwiteka bwiwe agahaguruka no munsi batwara umunsi Sergio Ramos atsinda igitsindo c'umutwe bagombora ica 2014 nejo bundi après match ya Valence giye batutse Vinicius ibintu byiki Bernabeu bagafata umunota ugushigikira Vinicius kuvyaheruka kumubako bahagurutse urazi ko bari banicaranye iyo match sinzi kuyibuka yakurikiye bari banicaye yamuteye iteka ryo kumwicarika mu bwuga mu bwiteka bwiwe hari amushira iruhande yiwe ivyo bibaye wewe mu kubishigikira arahaguruka bakubwira ngo ni kabiri konye umva harimwo rimwe ryande rya Vinicius ubwiwe aramwereka ati wese ndakwanga ariko ngomba yuko uduza ugwego ngomba yuko uduza ugwego ukaduprova by'ukuri ko ajya amasezerano uyakwiye uracari na muto aya tugomba tuguye ntazobara ya nyuma sasa Real Madrid uno musi en reality bariko bahagateka bambere bariko bahagaciro nde Mbappe kubera yarakiteye mu mwaka uheze yarabikoreye uno musi bashobora gufata Vinicius bakamuha amasezerano asumba yo kwa Mbappe bikamuca intege kavuga ati bwa bundi naje no gukora cyane hano ntaco bigize ukaba umurutishije Vinicius ukamwica mu mutwe ariko Vinicius nawe ibi biharimwe akananirwa kubivamo kuko ntacabuze yakina nabi yakina neza amasezerano yaronka ako gateka ko muri Real Madrid kukwitwa umukinyi mwiza akomeye arakagira sasa Vinicius iki kintu ya impamvu wumva natwe twaje tukaganira kuri iki kintu Vinicius yahagaze hajya nyene ebana je ngoma amasezerano ngira umukinyi wa mbere ahembwa muri Real Madrid Real Madrid nayo isa niyamwanki igico kintu kwidashobora kugikora vomye kwagenda na kare barabona yuko nta sezo iheze yagize nivyo ari karabandanya ahubwo no kumuganiriza n'ukuntu ibimenyetso yerekana sivyo guhinduka ku buryo ubona nta volonté bariko bamubonana imutandukanya nuko ashobora kugira sezo itandukanye niyo umwaka uheze ico kintu ubwambe ntibagomba kumuha amasezerano asumba ya Mbappe kandi Mbappe yaramurushije kugira sezo nziza mu mwaka uheze ariko kandi baramuraba ukuntu ashize umutima ku masezerano kurusha umusaruro wiwe navyo bikabatera amakenga bakavuga ati uyu muhungu twopfuma tubona agiye nyimba zo bandanya adadarara kuri iki kintu ariko kandi bakubwira yuko amasezerano bamushiriye ku meza nta nubwo atandukanye birutana gusa ko Mbappe aguma musumvya mugana amasezerano meza cyane amugira umukinyi wa kabiri kuko wewe Mbappe ari muri 30 miliyoni ibindi wewe wazoba ari mu ma 25 urumva 25 nani nk'ibihumba amajana 5 kuki kundwi Mbappe yageze mu majana 6 urumva bamuhemba ahandi naho bakavuga bati wanashima nayo Madrid yamuteguriye kugira ngo banayashire mu ngiro Alonso harimwe ikintu cyuko Madrid irikitegeza isohoka y'abakinyi batatu David Alaba yabananiye nawe nyene kuko baramuganirije arababwira yuko titeguriye gusohoka bagomba baraba ukuntu bahagarika amasezerano kuko aracafise umwaka umwe ukuba hariya bakarindira yuko Rodrigo nawasohoka hamwe na Ferland aba babiri bobo barafise isoko bashobora gusohoka hariyo n'imigwi maze kubarondera muga kuri Alaba impamvu ubona na dadarara hariya nta na equipe ziriko ziramurondera mugabo iyo isohoka rya Rodrigo na Ferland buriya kiki bashobora gusohoka ku buntu mugabo hari ikintu kiremuruka kuvyerekeye ivyo bahora bahemba ushobora kuronka ubihera mu kuvyongeza ivyuha Vinicius ariko Madrid abo baramutse banasohoka yo koroherwa kumushira ku rwego rumwe na Mbappe nkuko Alonso yabimusabiye nawe
ariko Madrid bafise amakenga kuri sezo yagize vy'ukuri tumuha amasezerano ubona yuko ari akantu kukumengo yaratakaje ubu Vinicius bwiwe ariko ikindi kintu Madrid bakamubona nk'umuntu kuvagiye ku rwego rw'iyo Ballon d'Or akanayitakaza. Vinicius asigaye afise mu mutwe ubwo bustari yo classe kurusha uko yahora yitanga mu kibuga, kandi ico kintu kikurazi yuko cica abakenyi benshi. Ico kintu cyo kuza kugomba kubona iyo competition biragabanya umusaruro ku mukinyi kumva donc wowe ukina wiyumvira uwo mukinana ntukina wiyumvira mu adversaire ni ikintu cyamusubije inyuma cyane. Nakarore bagiye bamuha kuri Karim Benzema batiraba Karim Benzema batiraba umuntu nkande nka Ousmane Dembele Ballon d'Or imeze nka Champions League nta muntu ayikaniya nta yuzukaniye ngo cuyitwara uwo munsi. Ballon d'Or ni ikintu ukora utanga lo maximum yiwawe hama resultat zikivugira resultat zikaza zikivugira zikivugira nyimbo bimerita ukayitwara. Batiraba uwitwa Karim Benzema yabaye muri Real Madrid afise ba Cristiano regle kwari gukorera Cristiano mustare ya Cristiano ariko icamutunze nuko yavyakiriye. Urumva Cristiano amaze gusohoka wewe ntiyavuze ati harageze ko mu yabandanije amera aba wa wundi nyimba umupira ndawufise Alonso nyimba araho gucenga je Karim Benzema ndacenga nyimba araho gutanga ipasi ndaza kuyitanga nyimba araho gutera mu igori. Ibi bintu byose ciza cy'umupira Alonso byose barabiharura ni watanga ipasi bazora afise pass decisive 20 ni watsinda igitsindo uteye mu igori bazoharura bati afise ibitsindo mugabo ico kintu cugukinana mu mutwe ngo nakasi ngomba kwandusha ni kintu kibi cyane kandi urabona ko ari cabanye mu ntuzenye mu mutwe uri kuraraba Vinicius kera akiri kumwe na nuze na benshi banamuhano ati ni wibere nko wari umeze uri kumwe na Karim Benzema warabria erega yarabria cyane ntibyamubuza gutanga ipasi mugabo uravye ubu iravye mal yukumva ko yo usinzi kuramaze kubibona harakantu ko kwimana bana create cyane ico kuri ngaho udugira kuri aho nyene ho kuri Benzema aravuga ati uyu ni mu grand frère aranduta exactement ariko uyu aje ansanze je maze kutanga ibintu byinshi kandi mbona ariho ku rwego turi ku rwego rumwe gute ashobora kuza je bakanyibagira complete umuko. Urabona igihe ibi bintu Mbappe yarigeze kuvyitwaramwe muri Paris Saint-Germain difference wewe yuriye na equipe ikimwumvira murajya amasezerano wewe wagira kabiri sinzi kuvyibuka ico gihe Mbappe yumva agomba kurutande Messi na Neymar haba kumushahara barawumuhaye usumbu wa Messi n'usumba Neymar ibintu byose by'amarokitema ibyo byose baramuha buriya Alonso urabona Messi nk'umukinyi amaze kuba ari grand joueur umukinyi yaharaniye byose izo Ballon d'Or nyinshi uwagomvye kugomba kuyopoza kuri ico kintu nkuko Vinicius ari kagya ni Neymar muga Neymar ko kubera ko Neymar yari hafi ya Messi kandi ari umuntu ashobora kumwumvira buriya Messi ngo yamwege amubwira ati mureke ukuniko vyumva twege igikorwa dufise no kumwereka ko tumurusha umupira tubigaragarize mu kibuga. Urumva umugambi bage nyimbo vyibuka Alonso iriya sezo yaratanguye imazi nk'amezi abiri Neymar acaravunika ariko abantu bose barazi yuko Neymar yaramaze gusiga Mbappe na kure mu vyeregeye statistique mu bitsinda no murinde no mapass decisive baranayamuha baramuserva ariko kurundi ruhande muruko kumuserva harimwo umugambi wo kuvuga ati tukurusha umupira tushobora kukwereka kuri chef tukaguha ukagomba ushatse kugira abantu bazobona yuko ikintu turiko turakora donc mu mwanya wawe hari ibyo ushobora gukora utitaye nguriya nawe ngo yagizwe iki canke ngo arika kora ibi. Uyu Vinicius imbere yuko
urabona iriya sezo ya Ballon d'Or yiwe yayigizwe kujya nuko Benzema yasohotse ntasubirizwe. Mu bisanzwe Vinicius ntashobora guhiganwa n'umuwataka mumufise. Kiriya gihe yagize ibitsindo vyinshi kubera atamuwataka Real Madrid yari ifise, ahubwo Ancelotti acabahinduriye uburyo bwo gukina Bernardo Rodrigo. Vya bitsindo umuwataka atari karatanga gerageza uburyo abikura muri bo. Mugabo Vinicius uko abantu bamuzi style de jeu yiwe n'ukuntu abantu bamubonye yava ari kumwe umuntu ari buze ngo yiruke n'umuwataka nka Mbappe ku bitsindo. Yego. Ahubwo arashobora kubriya gose atari karatsinda, ubwo bushobozi arabufise. Yego. Gucenga arabizi, arashobora gutanga amapasi no gutsinda gatsinda. Ariko pako nk'ibyo twabere ku Mbappe n'abandi bashobora gukora, ariko n'umukinyi mwiza. Sasa ico yarakuye ku beneficier Alonso yarakuye ku beneficier igesta atamaze kugira muri Real Madrid nk'umustari nko kuva mu mwaka uheze. Iyareka kibera Vinicius yo statarayifise kuko bagiye kuraba bagasanga kuko Vinicius sumukinya ari buburi bitsindo 15 kuri sezo, ariko yabaye mwiza agakoresha qualité ziwe yo bafise nka pass decisive 20. Ivyo rero ubishize hamwe Mbappe nawe pass decisive aguhaye nyinshi ni 10, atanze nyinshi kuko ivyo bintu navyo tuzi kuri akunda igitsindo. Wanashimuka curaba Mbappe agacaba nka meilleur buteur afise nk'ibitsindo 23 dufate. Izo statistics uzivanze haraho usanga Vini kuko barabivanga Alonso bakavuga ati uruhara rw'igitsindo Vina mugiye hejuru bikaba nka bimwe turiko turavuga kuri Rafinha na Vini na ntuzi namenye amara. Kwanza nibutse ikintu ndabavuza abagabo nciye nibuke ibintu bibiri. None musi Lamine Yamal yabaye umukandida kuri Ballon d'Or kubera yarushije ikintuze Rafinha yabaye umukandida kubera iki ni qualité ziwe zakoze. Urumva ejo bundi sinzi umuntu twako tuwaganira mbwira ati wowe urakunda kuvuga ngo Rafinha ngo statistique ni wera umwe ati mu bisanzwe ico ka Lamine Yamal kamurushiza ni hoja mu bafana twese dutora Lamine Yamal nuko koko Alonso kashobora no kudatsinda mu buryo katenza abantu buryo gakubita za exterieur zako iyo spectacle kakoresheje qualité zako mu kwerekana ico biyita kera mwibarabara ntitwaye tuzi statistique ntitwaye tuzi pass decisive ariko hari ico bakubwira ngo ujya mu ntaza umupira kuri cenga yakubise spectacle yerekana spectacle. Rero uno musi Vinicius ariko yiyima kwerekana kwaza umupira touche de balle muri makini touche de balle qualité ziwe mu kugenda kugwana ariko agomba kugenda kuba nka Mbappe muri qualité za Mbappe kandi batazisangiye ariko yiyima qualité ziwe. Uno musi Vinicius hariyo bintu byinshi yokora muri Real Madrid atasamajwe no kugomba guhiganwa na Mbappe. Hanyuma ku munsi wa Ballon d'Or Alonso ugasanga bose barabaye beza Madrid gahitamwe wisunika n'umuwansi wayo. Ariko kandi Madrid barazi ko ariyo na Ballon d'Or yigeze kurenganywako. Madrid yo tranche ikavuga iti dusunitse Vinicius ni nawe muhanzi. Buriya kubwira nejo bundi suko statistique batari bazinganya nande na Jude Bellingham. Jude nawe yafise ubwiza bari kudugira ko bakamusunika kuri Ballon. Muga bavuze bati niwe muhanzi wewe ni sezo yawe ya mbere uracari na muto cyane kumurusha. Rero tenyenya nta ninduru zahabaye ivyo vyemewe muri Madrid ni hierarchy, ariko kandi muri Madrid niyo travail. Esheke Vinicius yagize mu mwaka uheze yuku deceive yukutaba Vinicius yukuba Vinicius atandukanye cyane n'iriya sezo ya Ballon d'Or. Hajya hano yarahaye umwanya Mbappe ukumutera n'intambwe. Hari umuntu kiki agusanga ahantu akaduza amanota cyane kandi ari wowe wari uhamaze igihe wari ukuye kuba wari umaze gushika kuri byinshi ukamupermeta Alonso kukwegera cyane mu gihe gito. Nivyo bintu vyabaye uno munsi bafatiye kuri sezo ayo masezerano ntayo bomuha vraiment kuko mu mwaka uheze yaradesevye kandi yateye amakenga kuko imonde de club ya Alonso cyari gipimo cuko Vinicius ashobora gutandukana nuwo yarari mu mwaka uheze. Ariko bararavye bavuga bati yamara umugabo ibimenyetso ni bya bindi nyene ni Vinicius ubona yuko araho sinzi ibintu bitekeye mu mutwe wiwe.
noneho kucaza agasunika kuvyerekeye umushahara antiyereke Real Madrid sabana ni ekipi ikomeye cyane kiki igigwa ekipi ikomeye nivyo biharuro by'ukujera ivyo nyene uno munsi rero Real Madrid ikangura umustar ngugira iki Real Madrid niyo mpamvu bamubwiye ati amasezerano tugwa naya tukugira uwa kabiri ugende wiyumvira ku mupira kurusha kwiyumvira kuri uwo muntuze ariko cyo tutakurenganyako nitugusubiza kuyo wahorako oya turakwongera bigaragara ariko uraguma inyuma gatoya ya Mbappe bikorere samasezerano yawe ya nyuma ufise imyaka ni ugikwiza imyaka 25 naho wosinya kuko nasinye 5 kiki mukongera umukinyi bahengera sigaje nk'imyaka 2 kuko nuyu ni imyaka n'amasezerano asigara 2027 umva après 2027 Alonso azowagiye mu mwaka wanyu oya dukoze bamwongeye 5 akakubita sezo zitatu nziza yaba convince baca bamwongera baramwongera nico bamugarantisa rero no munsi gushika no munsi yerekanye kumengo niho ahagaze mugabo rugamba njewe ndazi yuko ategezwa kurutsindwa bizo kubganje pronostique yiwanje mbona abizorangira yemeye kuko nkuko Alonso yabivuze nta mukenyi nzi kiki yavuye muri Real Madrid na Barcelona ngo agenda hanatera imbere kurusha uko yahora ariye nta wenzi ninde mukenyi urabona ava muri Real Madrid ngo yagarukiye kuri Ballon d'Or muri Madrid muri ntuze ngo avuye ngo acayitwara ntibibaho aheza hanyuma ho kuba ni hariye niyo mpamvu ngigiye bahora batwenga ngo urumva Cristiano ngo yatanguriye mu mugwi ngo yakinye mu ngo ila prouver mu ma equipe menshi ariko uyo nani yose ngo mu championnat menshi uyo Cristiano debut yiwe nizo muri Sporting muri Portugal ariko Messi yatanguriye ko aho ategezwa guhereza niyo mpamvu yagumye ahantu hamwe umva wowe muri Barcelona uzova muri Barcelona kugira ngo utere imbere ariko kuri Cristiano watanguriye muri Sporting birumvikana Alonso ko urakeneye iyo passage ya hehe yahatandukanye ya za Manchester United kuva muri Manchester kuja muri Real Madrid rwarugwego rundi rumwe gwanyuma akeneye kujako kuva muri Madrid aja muri Juve yari shwayiwe nayo warabonye ko itamuteje imbere nuko bimeze rero Vinicius nyimba ari ukinya gisanta kazoza ategezwa kwemera kaguma haje ariko akemera gukora kuri ivyo bamuhanuye mu gihe uvuze uti nivyo biko ravuga baracaganira ariko amakuru agenda arasohoka avuga ati Real Madrid ishobora kumushira ku isoko kuko yumva umenga ariko arayirengera mu gihe wewe yovuga ati okay oya ni shwa bamuhaye ni shwa bamuhaye uko byataye gusohoka avuga ati bashobora kumushira ku isoko mu gihe Vinicius yovuga ati Real Madrid urazi yuko ino sezo iheze murazi yuko havuzwe cyane gose bati muribuka match ya Real Madrid na Paris Saint-Germain Coupe du Monde club bitsindo bine kubusa ivyavuzwe yuko abagabo babiri ataco bafasha mu Real Madrid ndavuga gutsinda sawa cyaye kugira iki ariko vya bintu byo gufasha defensive canke guparticipa mu kibuga bibagora bama bakavuga bati uko biri kose twarayibonye muri sezo iheze turabona yuko aba bantu ko ari babiri bateze kuba separe sino bishobora gutera izindi ngorane no muri sezo iza kubwanyu mbega ibi Real Madrid bari ko bikorera ko kugira irabe yuko ntiswe kwitera ingorane kandi muri sezo iza mu gihe abantu babiri bose ko bahuriye mu kibuga kandi ibiri mu mutwe w'umuntu nta muntu abimenya urumva mu gihe bose kurepeta la même chose nk'izo bakoze tubona bagwanira ibitsindo bagwanira umwanya ico kintu Real Madrid ntiyo biri kugikorera kivuga ati uko biri kose uyu naho ari kwaragira iyi nyina muvano ahubwo natwe turongereho ngaha gusepara uwo muntu n'uyu dufise dufite tuzana yundi je mbona yuko igikuru ku ruhande rwa Real Madrid kitoba ari cyo gusepara abantu bakinya ahubwo gikuru no kumenya ukungene babajera arico kiki wanashima mbona yuko yata iri kwiranakora ega Real Madrid kuvuga ati Vinicius wewe uri umukinyi mwiza tushaka kukongera ariko uko twokongera kose nuja hejuru ya Mbappe ni maniere yo kujera bano bakinyi babiri bano bastari babiri banovuga kugeza uno munsi niko ndabibona kuko hamwe yo parven ino Real Madrid
kubagumana avec novuga environnement nziza. Fata Vinicius aremeye Yaremeye. ati je ivyo mu mpaye nta Voilà. kibazo ngira mpambana. Ikindi kintu iyindi etape ya Madrid yo bisigaje ni ya niyo guha umurongo ngende gwa ku bantu bagabo babiri kuko biragaragara neza yuko nimba uno munsi Vinicius acumva yuko ategeza donc ategeza kwironderera ategeza kugira ngo agaragare yuko ari umukinyi mwiza gusumba gukina je collectif kugira ngo umusaruro wa equipe iboneke, donc ukoresha qualité voilà ico kintu nubundi kizokwama kisubiza kizokwama cyakoze ko Real Madrid, ariko je mbona ko Real Madrid mbona yuko Real Madrid iri mieux place kuri ico kintu, kandi intango yavyo novuga kubikora nuko kwanza kubanza kuregulariza ino affaire ya Vinicius, ariko batibagiye icabakoze ko novuga mu mwaka uheze ko ari iki kintu cyo kudanwana muri mu kibuga mu mwaka uheze, aricyo naco mbona neza yuko bazoca bantama, kandi atanu umwanya novuga barinze gutakaza kuko nino saison nyene ahandi ho nta musaruro n'ubundi ntacyo boshika ko, ariko mbona ko nka institution nka Real Madrid biyinye byo kubashira ku murongo novuga mwiza kugira ngo umusaruro uboneke, mbona ko barabishoboye ariko Alonso ubwo barabishoboye ivyo kucerekeye umushahara c'est vrai barashoka kiganira gusa sinkubeshe hamwe byo uno Vinicius yo dadaza akanana oya baramureka kandi bamuretse ni yindi nzira donc ni yindi plan B Madrid kugira ngo Real Madrid bamuhaye umupira erega Madrid kugira ngo babikore uko kiki en résumé baravuze bati twebwe kumushira hejuru ntaco twofatira kuno uno mwanya kumushira imbere ya Mbappe yamurushije umusaruro ntaco tugomba kwica, ntitugomba kudestabiliza uwo mwuka ahubwo twebwe ni piyo turiko turakoresha kugira ngo dusubire. Donc Madrid babikoresheje amasezerano ya Vinicius ya Alonso bayakoresheje nka motivation yo kumusubiza mu kibuga ngo akore basa no kumengo bagombye kubikoresha nka faso yo kumuvugira bati umusaruro wawe wari mubi. Rero bagomba kumwereka yuko bategerezwa batari tayari kumuha ibintu bidakwiranye n'umusaruro wiwe. Saison imwe irabaye mbi ivi iyi saison ariko kiki aha nibiharuro vya kazoza ka Real Madrid ariko turavye nako Mbappe ataraza Vinicius ingene la participation mu kibuga yari imeze. Vinicius kuri ta ya Karim Benzema Vinicius era participa mu kibuga gose uno munsi rero ikintu gihari Mbappe aje nk'umustar, c'est vrai n'umustar, ariko Vinicius abonye wa muntu ati mbega uyu muntu twego ko turamukorera n'umushefu ki, hama nawe atakora mwigana, hama ngaruka kuri ico kintu nyere ivyo mushara sawa basha kubiganira nje reko mva mu kibuga ngaruka kuri ico kintu bazanye bari bafise umumenyereza nde Carlo Ancelotti abantu bavuga ati nyabona abo bantu bariko bararya inguva abandi, ariko Ancelotti gitama kiraho kiravuga ati bareke barya n'abakinyi beza bazobikora mu kibuga ni sawa n'abakinyi beza. Les résultats ziraba négatif, nta gikombe na kimwe batwaye, baca bazana umumenyereza mushasha Alonso aravuga ati uko biri kose jengi nafata ingingo umukinyi wese atazo participa mu kibuga, bose barabivuga ibinyamakuru babisohora Coupe du Monde Club bayigiyemo iyo ngingo Alonso yayifashe. Kandundura rero bama bavuga bati ibi bintu nubwo bashaka gufata ingingo iyo ari yo yose guhinduka ni bintu tubona umenga bishobora impossible, kuko twabonye vya bindi nyene kuri match ya Paris Saint-Germain atakintu na kimwe cigeze gihinduka. Uno munsi kuri saison itangura mu kwezi k'umunani hari uwo kwitega yuko ico kintu gira gihinduke, nubwo bavuga ngo inzingingo bazozifata ntibiboneka yuko bashobora gusepara abakinyi. Aho rero wewe witiranije ikintu kimwe gutorera inyishu turiko tuvuga amasezerano navyo ni imwe muri manière Madrid yakoresheje mu ba profise kugana yakora ayo masezerano yande ya Vinicius Junior, ariko
hambavu y'ivyo kuri ivyo bibazo by'umusaruro wa Alonso turazi yuko ari ububasha baheruka guha Alonso aho tuba tugiye kuyindi sije yande nariko mvuga nanje ico kirashobora gutuma ivyo ariko arasaba kubera ivyo bintu bazi vyateye ingorane bavuga bati ibi bintu ntidushobora kuba faible ivyo ariko aradusaba ntitubitaho uko nyene ngo tuvuga tuti okay ahubwo twebwe tumwereka yuko ibi bintu bidashoboka kubera tuzi yuko ibishobora gutera ingorane mu kibuga wewe muri make we ndiko ndagutahura kiki wovuze ati ni maniere ya Real Madrid yo gusohora Vinicius yivwara ariko jewe siko mbona kuko Real Madrid yoyo yabaye umuvyeyi kiki nejo wundi umuvyeyi imbere y'abana biwe hari uburyo novuga agira gestion ajera abana biwe ku buryo bajya abana biwe nibwo umwe yisanta yuko akwiriye byinshi gusumba mugenzi we ariko umuvyeyi akabitunganya kugira ku buryo yaho wa muntu yisanga mu kibanza ciwe na wa wundi mukuru kiki abana babiri barashobora kuvuka ramahasa sivyo bakavuka ramahasa bakanasa cyane bagakura ariko bivanye kumbure novuga nukuntu baremwe umwe akamero canke bivanye novuga n'ukungene bagenda bitwara imbere y'amaso y'umuvyeyi umuvyeyi arafata akavuga ati wewe ngomba ndakugire umuntu gatoyi ndagutandukanye n'uyu mugenzi wawe ariko kandi uyu mugenzi nawe uyu yahasagiwe naryo akamwegera akamwereka ati uno muravukana kandi muramahasa ariko bivanye niki nshaka utahure neza yuko izi faveri zigenda kuri we nawe ukagumaniza kandi ukabiryohererwa ugasanga nuko bimeze rero kiki ikintu kimwe na Jeze mugani wa Alonso sinemera ko ari maniere yo gusohora Vinicius Real Madrid yacamukeneye ntabwo umuntu ahebura umukinyi w'imyaka 25 ntibibaho n'utari Vinicius ahubwo Madrid basa n'abariko bamubwira ati batahura ikibazo yagize banka kongereza ikibi muri ico kibazo barabonye ikibazo yagize ko ari ibintu byo hanze y'ikibuga rero kuza kumushira ku muntu uzi kumushahara usumbu wa Mbappe kandi Mbappe yaraje ashize ibirenze hasi Madrid basa n'abari kwabwira Vinicius bati ibirenge byawe ntibiri hasi ni naco kitumye utari kuratanga umusaruro yega nivyanye nababwiye wa mwana gumuka avuga ati undi arakunzwe kusumvya jewe sugukundwa rero ngaho uri kuraducanga nawe sugukundwa Mbappe banza wemere ko ivyo bamuha abikwiye kandi gushika uno munsi akwiye guhembwa byinshi kurusha erega nakubwiye nivyo sezone kinyereza nze ariko Vinicius hingera kubaza wosigura gute ko ntuze Madrid yanka Vinicius ni mwanka rero reka gukoresha iryo jambo ngo gukundwa mvuga nti ndabesha Alonso iryo jambo sinuze wewe Real Madrid nakindi ari kesiye y'umuntu bibereye nakindi kirakora atari kujera neza bano bakinyi ahubwo Vinicius yo habwa ibirengeye Mbappe niwe yo bakundwa kaje kuko Madrid naco yo justify amurushiki umusaruro twari turindiye kubabona muri equipe imwe kugira tubibone yamurushije reka kesiyo yo kuvuga ngo ntuzenya ngo Mbappe yakundwa kaje Mbappe yahawe ivyo yasezeranya kandi Mbappe reka nakwereka ikindi kintu uretse ko yabikoreye Mbappe yagize yazanywa ku buntu abakinyi baziye ubuntu kenshi iyo favere barayironka ku byo bahembwa rero wewe Vinicius kandi n'ikindi Mbappe ikintu gitegezwe kugwa amasezerano meza muri Real Madrid n'umusaruro wo musaruro nawe ntawo watanze umukinyi muri kuri level imwe muri Real Madrid yatanze ugusumbya mu kuvyura wa Vinicius ifo kumwereka ko isezi igiye gutangura byukuri ebana yaragize ari ngaho muri make rero ushatse kuvuga ati Vinicius asavye ivyo bintu umwanya utari wo oya ni asavye yabandanije kwiyumva urumva Vinicius genre ko afise gushika muri 2027 ingenda akavuga ati jewe reka nkori 2026 hama ngere gusaba ikintu
gifadika mu bijyanye n'umusaruro nagize. Vinicius sezo yiwe twe twabikutsiguriye kuva kera. Vinicius sezo yiwe yamushize ku rwego rwo gutwara Ballon d'Or Alonso. Asa nukumengo yagombye yabonye kumengo wewe ari kuri urwo rwego ntazopfa rumanutseko. Yahise yibona ko ari umukinyi ari kuri urwo rwego ategezwa kuba hari nawe yogira sezombi abantu bazobandanya bamubona hari oro siko bimeze realite siko imeze kuko umukinya akomeye ntibamubona muri sezimwe urumva Alonso bitandukanye n'aba Messi ko yari gukubita sezo zine za Ballon d'Or imwe gaca yanga ashaka kunegosia amasezerano bakavuga bati reka tumwe amasezerano meza amumotive gusubira gukora bimwe yatumenyereza muguyu n'umuntu wa sezo imwe iyindi gaca isubira hasi urumva Madrid bariko barondera ikintu kimutuma kimupusa gusubira gukora erega nk'ubu Vinicius nk'akarero dufatiriya Ballon d'Or yo yayitahukana sivyo iyo byashika iriya Ballon d'Or akayitahukana bibaza yuko Mbappe bari kumuha amasezerano aruta ya Vinicius kandi amusanze hari kuza mwiyo close ubwa mbere hari kuza mwiyo close mubwiye ati jewe nzoguma ndumukinyi wa mbere ahembwa menshi sivyo ariko kiki emere yuko iki kintu cyo gutatahukana Ballon d'Or umunsi ngo bari karabisaba ngo babananizanyo oya nibibaho ni direct bahita bamuha kandi byaramumotiva ku buryo atari gusubira inyuma urumva je nibaza yuko twemeranye yuko Mbappe izagiwe muri Real Madrid litandukanye niza ryaba ba Jude Bellingham kungene baje ari nayo mpamvu Jude Bellingham atoza ngaha ngo anegosie novuga kumbure yihanga babiri uyu unye yajara umustar kiki kandi uravye ubustare bwiwe twemeranye arabusumba Vinicius yego uravyemera ye cyane ariko kandi Hamwe no mupeti Mbappe ico yashitse akora ngaha yashitse avuga ati jewe nibwo ndumustar bamfate neza nk'ubu bustare bwanje singiye kurera amaboko yarashotse arabikorera yaciye afata uwo gwera ngaho arakora la pouvoir urumva nk'ubu dufatiye la flopping hama Vinicius akaca travana yaksere uno munsi inye byababiri fonde ariko arasaba byababiri fonde ntibarinda no kuvugana byinshi ariko Mbappe ico yakoze yashitse muri Real Madrid ari umustar arengeje gusumba abandi bakinyasanze muri Real Madrid hama agira imana ivyo yanegosie byose kwa Real Madrid barabimutunganyiriza abo mukinyi wa mbere ahembwa amahera menshi gusumba abandi ariko achavuga ati jewe nga kugira ngo ngumane no profile mfise nuko nokora n'inguvu zanje zose nkatanga umusaruro gushika naho babona yuko vyukuri ano masezerano bampaye ata muntu wunda yakwiriye gusumba jewe nico Mbappe yaciye akora nico yaciye akora rero Vinicius yeca agira ubwenge nk'uko aravuga ati je ko banzaniye ku mustar bakama amasezerano asumbirije reka nanje nkore ngaragaze yuko nanje fise ubwo bushobozi kumusumba hari ikintu Vinini mbona yatakaje ubwa mbere bwo nyimba mwibuka style de Real Madrid kera kuva Karembeze mavuyeho gushika ijyasezo yatwaye Ballon d'Or ki Alonso bambe uyo yagwaniye Ballon d'Or gushika no mu ntango za sezo z'umwaka uheze Real Madrid kiki yari yaramaze kuyihabitua ku buryo ikina barakina ibintu byose umuntu offensivement byari bisigaye byoroshe ko batora yari Vinicius ama profondo kasanga baje iki kintu rero Vinicius mu ntango zase ziheze yaragitakaje uribuka ko mu match zambe yakubita ama triple contre za Dortmund ikintu cambe yatakaje kwemerera ntuzenya Mbappe ko equipe ya Real Madrid imumenyera n'ingoga uno musi action ziri offensive za Real Madrid zirondera Mbappe kurusha Vinicius ico kintu yaragitakaje nico cyahavuye mu nyuma kinawongereza ibitsindo byinshi cyane ntuzi Mbappe hari ukuntu rero aba bantu uzenya nizo karite z'abakenye ba Jude Bellingham
batangwa kuza baramenya ati uyu mujama bwabo ni Mbappe bamuha mu profondeur Mbappe nawe umwaye ijya mipira y'ugushira imbere ngo yiriko n'aba defense ni cabarushirize direct raba Mbappe ma match decisive kungene ya bria classique bitsindo bitatu ma classique yose yarayatsinda finale ya y'igikombe cy'umwami yinje muri deuxième ibitsindo bibiri nibwo bahavuye batsinda ivyo bintu nivyo byabuze kuri Vinicius yumvire nka ziya statistiques zose iyo zaza kwa Vinicius ivyo asaba niyatango yariho mutirere wa penalty badezinye mu nyuma nivyamuvuye ko niyatango kuzana nazigurura urumva rero uno munsi icyo Real Madrid yawushije penalty decisive muri desha icyo Real Madrid ibwira Vinicius bamubwira bati twebwe twarakwakiriye uri umwana avuye muri Brazil uciye bugufi ufise envie yo gutera imbere twarakubonye twebwe twabaye nganga Real Madrid tubona progression yawe umunsi ku munsi ikibazo ufise twe turagitahura nuko hari ibintu washize mu mutwe bariko bamufasha Alonso uburyo bwo kumusubiza ibirenge hasi batandukanye na babandi bashaka kuza umwana yarize ngo simvaga sinja kwishuri utamaye amahera hanyuma umwana ukamumenyereza ko ategezwa kuja kwishuri umuhaye mahera Madrid yabaye umuvyeyi avuga ati ndayaguhuvuyeyo urumva ndayaguhuvuyeyo banje kwishuri kwaje ndayaguhuvuyeyo nico basana bariko babwira Vinicius Vinicius Madrid basana babashize kuri ntuze kuri Vinicius babanje gutora ikibazo cantuze cha Vinicius babane na Mbappe hari ikintu rero uzobona kizokurikira wamye kwizana mu bibazo wabajije ibi bakabitoreye inyishu Alonso yego umusaruro wabo ukabandanya uba mubi ukutashere equipe kubera uko kudahuza hazotangura rero yindi procedure kuvuga ngo umwe tumusohore nta kindi Madrid subiye kuzira kutumvikana kwaba bahungu ego yari ifise ibibazo byinshi mugabo byinshi urabonera ikira bikemura kugura abakinyi mu myanya bari bagize ku buryo ejo nibaswa no kugira imvune bitazobakomerana nkuko byagenze muri seziheze mugabo haracasigaye citwa ukubana mu kibuga kwa Kylian Mbappe na Vini ikireriki haheze ibi by'amasezerano bya Vinicius kikabandanya kigaragara nico bazoca biga hazogera igihe batranche izo bari etape ya nyuma ikurikira ya nyuma mugani wawe avec le comportement Vinicius nabone ico kintu kizogorana avec le comportement Vinicius ategezwa kuba umuprofessionnel agahinda Real Madrid atabaye gutyo ndabona Real Madrid iri ku ruhande rwiza go kumushira ku murongo kuko cyane ega Vinicius afise inyungu nyinshi cyane gose zo kugira ku murongo wa Real Madrid gusumba uko yoca asohoka muri iriya mezo kuko je nababwiye eske Vinicius mugiye yosohoka hariya anye kazoza kiwe kubijanye n'umusaruro kugijanye na kariyeri yiwe amweke yo bahise yoca hitamwe avuga ati jereka ngende kwironderera amafaranga ya mubara Vinicius hari avantage imwe afise Alonso abandi bakinyi babuze aba Mbappe babuze ba Lamine Yamal bariko barabura ijya pression ya Ballon d'Or nta Vinicius n'umwana yaje abantu bose bavuga bati bamutega kure isisa muri Madrid apana kuzotwara Ballon d'Or urumva Alonso ariko yishira pression kuri Ballon d'Or asitangwe kwifuza atigeze amenye nuko yoyitwaye byamuguye kuko ubu naho yabigize urabona Alonso hari abantu bakura bakahura na pression yo kutangura guharugwa ko za Ballon d'Or bavugwa ko za Ballon d'Or uribuka ba Pogba ibi bintu byarabakuse cyane gutangura kumubona muri level peut-être atazofanashitse uyu rero yaje muri Madrid ari umukinyi uvuga uti par rapport y'abakinyi Madrid tunga uyu yagize imana yoresisa ni nkuko kwanuze apana kuri rupeti ko muri Madrid nyero Brazil Enrique uno munsi Enrique ikinaririra no kuronka umwanya no gukina muri Real Madrid nkubakinye neza bamuhaye umwanya agacaja kuri level yo kuja no kuri Ballon d'Or biba byitayemo si ibintu byigeze ngo yakinye ariko ararondera yakinye ariko ararondera ico kintu rero Vinicius yaragitomboye kuko
ntabwo yigeze aba umukinyi uyu yinjiriye muri ba Cristiano ba ntabwo yigeze bamu umuzigo wo guheka ko Real Madrid mu myaka mikeya rero sezo imwe kwisanga ugiye kuri Ballon d'Or ugaca ugomba gufata iyo Ballon d'Or ukayiremereza ivyo wahora ukora igaca yica ivyo wahora ukora byose nikosa rikarikorera wenyene rya kariyeri yiwe ategerezwa kwiremura akiyakira kuko nawe amaze guhusha Ballon d'Or yavuze ati ngiye gukora n'inguvu kugira ngo nzogaruke ndayitwara bigaragara aho kwa Karim Benzema yatwaye Ballon d'Or ata muntu numwe ari mu ata pressure ariko ata pressure n'imwe ico rero cyagituma reka ndagwa karorero yaba yari umwana azubwenge kwibara kuriya kwa Modric Modric yakinye vyiwe aragera hano Alonso Ballon d'Or imugwako imuguye ko aragenda yibika mu kaza cyagaruka yibandaniriza yibera Modric urumva yibandaniriza nyene yibera Modric araho ata pressure Modric ntigeze asuya kuvuga ngo je kuvuba ngo ngomba ngwane ngo napenze bayike ngo niyindi zoboneka ngo ibegwa ariko ariremereza ibintu bigize kandi avuze ngo ave muri Real Madrid bizoba birangiye muri Madrid ho urashobora kuza ukavugumana niyo profile kuko Mbappe babaye beza Mbappe ntashobora kuba mwiza imyaka yose chance Vini agize Mbappe yabaye mwiza muri sezo ataco yutwara kiri individuel ariko Vini ashobora kwikosoa agakosoa ayo makosa yiwe Alonso agakubita sezo ihuriranye n'ivyo Madrid yashize ko vyiza agasubira kuri Ballon d'Or ariko ivyo ifa ko bireka bikaba naturellement nuri Messi nuri Cristiano Ronaldo nuri umuntu bigeze ibi none ngo aya mahigwe Neymar yarayageze yuko kinatekanye Alonso yari umuntu twaguma tuvuga ngo uyu niwe musubirizi wa Cristiano na Messi siko twabaharu ariko Vini nawe ugeze amuharura muri ivyo byicaro meme no muri Real Madrid nawe ugeze amuteka ngo aze ngo agire rero nibaza yuko Real Madrid iki kintu bariko bakijera neza mbona ari bo bari mukuri yes nuko rero ni Vinicius Junior ubona yuko muri no vacances aramubwira ati ukavayo uje muri pre-season tuzoganira kuri ico kintu ariko nivyasohotse kuva ku munsi wejo yuko Real Madrid iravye ukungene impungu ariko radadaza ishobora kumusha ku isoko murazi yuko hari ya mubara bari bavye yuko bashobora kumugura imiyonzi ya ku majana 150 ndetse bakamuha wo mushahara wiwe ugera ku muri yaridi kuri sezo zitanu rero vyumvikana nta biravugwa ariko nibinugwanugwa yuko bishobora kuba mu gihe batohuza ivyo byose turabirindire turabe ariko mwe muri ko madukurikirana kuri YouTube kuri Buja TV murashaka kwandika ubutumwa bwanyu kuri Buja TV ndabitsa akanimero ni 65 04 0D 54 mwandika ubutumwa ku bwanyu Vinicius kuva muri murabona yuko abereye kuva muri Real Madrid canke Real Madrid ni muhe ivyo ariko rasaba kugira imugumane Avinizi wanyu murashaka gico muvuze kuri ico Vinicius ariko arasaba kugira ngo ashobore kuba nawe umukinyi w'agaciro kanini nka Kylian Mbappe cyaka musumvya vyose mwe mubibona gute gusa mpere kuri YouTube ndakubwira ko top fan uno munsi ni Claudine mbona ari n'abakobwa gusa akurikirana witwa Merlin Guy Merlin arakaza mbona ari umuhungu hamwe na Chris Bosco Chris Bobo abandi bo top fan hanyuma ama message peut-être nayo umuntu ngo Vini arakwiye gusohoka muri Real Madrid ni kibazo afsa yabashiriye ko hariya reka ndabe ibice 59 biti ego baracavuye kuri ibice byawe ya ni 42 kuri harageza aho muvuga yuko mutamukeneye bienvenue love ati vraiment Vini agiye twoba tubuze umukinyi Real yoba iri muyabira kuko Mbappe no mu egoiste kweli Giovanni Guilhem ndabaramukije nshuti zanje nkunda cyane mwubahwe cyane barakoze muga ntiyaterereye uyu Freeman's Taylor ati Vini natekane yemere ivyo Madrid imubwira Guy Merlin arakaza hama ko mwibagira ko nivyo bitsindo Mbappe yatsinze muri El Clasico haba harimo
uruhara rwa Vini nivyo twavuze ategezwa gukora kenshi kuko nizo karite z'uyarura kubera ko yagize kandi harimwe n'amapenalty turavyibuka Kabutura Willy urumva iryo zina kiki mube mwubaha abantu ndabakunda sana muze kunshira muri Sky Blues City zigafisa abafana Richard Sendanari igihari niki Florentino Perez yabonye ko Vinicius na Mbappe badashobora kubana arabona neza yuko Vini yogugwa menshi kandi bakaba bamwikuye bakagumana na Mbappe kandi Mbappe ni projet ya Perez Noah ndayishimiye volume ni ntoya cyane raba mwongereze volume kiraba volume ngaha ndabakora Sedi igira ubuntu karibu batama Diego Costa nawe ati ndi Diego Costa mumeze neza bakundwa ndumukunzi wa Chelsea nagomba ndabasabe mumpe amakuru y'umukinyi Estevao ko yashitse mu murakoze arahari yarashitse peut-être ari mu biruhuko nk'abandi bakinyi mugabo kuba muri Chelsea koko n'umukinyi wa Chelsea Emma Bloss Burundi jewe nemeranya na Alonso nibabahe umushahara ungana nawe yiyumve nk'umugabo hama baje mu bikorwa kuko Vini yarakoreye Real Madrid ntaco arayiha kandi Vini akagenda ubusatirizi bwa Real Madrid buzoba bipfuye irakoze andi atikaze mu bidukorere witwa Mathieu Rukundo turabahaye ikaze ni Rukundo i Burundi mu ntara ya Kayanza turabakunda cyane muduhe amakuru ya Liverpool Chris Bobo muduhe na Madrid yerekeye Vini aho yongango yanditse kare koko doje ko yatanga ari menshi abona bagiye hanyuma mbona babaye benshi ati Richard Lamine Yamal ku ntamba aho bita ku rusange ka Real Madrid bo fashanya bagakina neza ijya kombinezo ni nziza cyane Gidelis iteriteka Vini nagome muri Real Madrid nivyo byoba vyiza hama bige kubana tugusa kumushahara jewe ndi kumwe na Alonso nibabanganishe Yves Bigirimana bitekiki na Alonso ndi Yves kumutanga hama ndumufana wa Barca jewe kubganje Vini avuye muri Madrid no babara kuko Vini ndamufana cyane gusa Madrid ntayo mfana message ni nkizo kiki yes abaradyayo barandika kuri Buja TV ati ni sawa uwo mwana Vini arahohotewe kabisa turacamwifuza izina rya yiwe banza nka rorere kandi